Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho ino mbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV bategurira amakuru atandukanye kandi ahambaye abari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru abari kuvugwa mu gisata kirabana n'agateka kazi na muntu, tukaza kureba mu gisata kirabana n'ubutungane ndetse na politike n'ibindi byinshi mama utaramenye mama aranyejejwe byose nyine turabitohoreza tukabashiriza kuri no mbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Twabateguriye amakuru ahambaye cyane kandi anateye ubwoba kubiriko biraba ngaha mu gihugu cy'u Burundi, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze amajambo akomeye kandi ateye ubwoba, avuga ko hari akarwi gakomeye cyane kari ngaha mu gihugu cy'u Burundi kadashaka ko Uburundi bwigera butera imbere. Hari amajambo adahumuriza Perezida Evariste Ndayishimiye yakoresheje, turaza nyine kubibashikiriza mu idonido ry'aya makuru yacu. Turaza no kubabwira ku bindi bintu bikomeye cyane umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo yavuze, kandi murazi neza imvugo zisanzwe zivugwa n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo, ariko muri no minsi uraboneka ko ariko arahindura imvugo yaramaze iminsi akoresha. Nabyo nyine twabibateguriye turaza kubashiriza mu idonido ry'aya makuru. Saya gusa hari n'andi makuru menshi atandukanye twabateguriye ariko aravugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Wifuza kuzajya bo mu mbere bashirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi, niba utarapyonda kuri sabone pyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba mbere mu gushikirwa nabyo. Twatebye rero amakuru yacu tatangurire kuri no nkuru iriko iravugwa cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho umugenduzi mukuru w'igipolisi ategeka abapolisi bari ku kazi kutagiranira imimenyerano n'abahita kugeza aho bagwana mu nda, nk'uko biri mu itangazo ryatewe ko umukono na General Major de Police Frederic Budomo asanzwe ari umugenduzi mukuru w'igipolisi cy'u Burundi, ngo kuva ubu birabujijwe kw'abapolisi bari ku kazi bagira inyifato zerekana ko bagiranira imyimenyerano n'abahita, bigatuma rimwe na rimwe badakora neza ibyo abanyagihugu baba biteze ko. Uwo mugenduzi mukuru akaba atanga akarorero ku kuntu usanga abapolisi bamwe bicaye ku mabarabara, abandi bakagenda baragwana mu nda n'abahita, hamwe n'abandi usanga bibereye ku matelefoni. Ibyo nyine byose bikica akazi. Izo nyifato mbi ngo zikaba zikunzwe kwibonekeza ku bapolisi baba bari kwibarabara bacunze umutekano w'abakuru bari mu ngendo, abapolisi bacunga umutekano w'uruja n'uruza mu ibarabara, hamwe n'abacunga ahakoranira abantu benshi cyane. Uwo mugenduzi akaba ategeka abakomanda b'amayunite y'igipolisi kwama babyibutsa abo bajejwe igihe cyose mu gitondo bahejeje kuduza ibendera ry'igihugu, akagira ko agabisha ko uzofatwa yaguye muri iryo kosa bizobazwa abo bakomando nyine barongoye amayunite y'igipolisi. Akavuga ko nyine inyifato zari zimaze iminsi zibonekeza mu bapolisi ari inyifato ziteye isoni, kandi iboneka ko ari inyifato zishobora gutuma urujya n'uruza ruhungabana, kandi bikaba byanatuma umutekano uhungabana, kubera ko nyine biberaga muri ibyo byo kuba bari mu matelefoni ntibite gukora akazi kabajanye ku mabarabara ndetse n'ahandi hatandukanye haba hahurira abantu. Tuvuye ku iyo nkuru, amakuru yacu tabanaririze mu ibohero rya Mpimba, aho abanyororo bavuga ko badakeneye kugaburirwa ibyanyazwe ababyeyi bigorewe bagwana ngo bapfungurire imiryango yabo. Ubutumwa twaronse kuri no mbonesha kure bugira buti: ubu nyine isaha 12 z'umugoroba mu ibohero rikuru rya Mpimba hariko hinjizwa ibifungurwa abapolisi bambura abantu babitembereza mu mabarabara, na cyane cyane abagore usanga batembereza ibidandazwa bitandukanye bigwiriyemwo ibyanwa. Nabonye bazanye cyane cyane amavoka, intore, indagara ndetse n'ibindi byinshi cyane n'amasambusa. Rero babizanye nk'ababa baje kubifashisha abanyororo, kandi babizanye abanyororo bamaze kubinjiza mu byumba ataruja n'uruza rugihari.
byapakuwe n'abo bita abasekirite ariko nka twebwe abanyororo ntibitugwa neza habe na gatoya. Ntidukeneye gufashishwa ibintu bivuye mu marira y'ababyeyi batagira uko bifasha, ababyeyi bariko barondera ico umwana arara ariye. Uwo ni umuvumo ukomeye cane, Imana iwuturinde rwose, ibyo bintu ntago tubikeneye. Rero mwebwe mushika kure murapfa gusemerera, kumbure boheza bakareka gutoteza abo bantu bameze nabi cane kandi bari bakwiye kugarukirwaho ko, ariko bikarangira n'utwo baba bariko barishakira kugira ngo abana bapfungure, ugasanga nyine baratwambuwe kandi nta na kintu na kimwe bafashishijwe. Ababishoboye bashikana buno butumwa kure ku buryo umushikiranganji Domine Banyanibona abibona, ndetse n'umushikiranganji ajejwe igipolisi Martin Niteretse nawe nyine akabibona, kuko ibi bintu birateye isoni kandi birababaje kubona biriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi. Tuvuye kuri iyo nkuru nyine ariko iravugwa mu ibohero, amakuru yacu tuyabandanirize ku majambo umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi Reverien Ndikuriyo yakoresheje ariko arahanura indongozi zitandukanye zo mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Nyiriteka Reverien Ndikuriyo kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya mbere mu Munyonyo 2023 i Makamba ku mugwa mukuru w'intara ya Burunga yagiranye umwiherero n'indongozi z'umugambwe CNDD-FDD mu mazone n'amakomine yose agize iyo ntara nshasha ya Burunga. Muri uwo mwiherero izo ndongozi zaganiriye ku bijanye n'ubuzima bw'igihugu n'umugambwe CNDD-FDD muri rusange, mu ntumbero kurabira hamwe ingene abagumyabanga bariko baritabira ishirwa mu ngiro ry'imigambi umugambwe washize imbere mu matora yo mu mwaka wa 2020 no gutegura amatora akurikira, kuko nyine Reverien Ndikuriyo abona neza ko batabyiteguye neza amatora badashobora kuyatsinda, kubera ko murazi ko umugambwe uzi imbere mwitavuga rumwe n'umugambwe ku butegetsi seneri nyine urafise ingufu zikomeye cyane, naho nyine ubutegetsi ntaco butakoze kugira ngo biwusambure. Ariyo mpamvu nyine umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reverien Ndikuriyo ariko arakora ibishoboka byose kugira ngo arabe ko amatora ari imbere bazayatsinda, ariko akabona ko bikigoye cyane mu gihe abarundi batari bake bamaze kubatakariza icyizere. Muri uwo mwiherero izo ndongozi zaganiriye ku bijanye n'ubuzima bw'igihugu n'umugambwe CNDD-FDD muri rusange, mu ntumbero kurabira hamwe n'ingene abagumyabanga bariko baritabira ishirwa mu ngiro ry'imigambi umugambwe washize imbere mu matora yo mu mwaka wa 2020 no gutegura amatora akurikira. Nyuma yo guhanura abagumyabanga b'indongozi abasaba kugira urupfasoni n'ukubaha abo barongoye. Iri teka aributsa ko muri uku kwezi kwahariwe intwari zagwaniye amahoro na demokarasi mu Burundi, umugambwe CNDD-FDD ugiye guhindura uko wahora utunganya urubanza rw'indwi wahariwe intwari. Uburyo bwahora bukoreshwa muri urwo rubanza bugagabanuka cyane kugira bukoreshwe mu kubakira intwari zitagira igihugu ku rugamba, zitangiye igihugu ku rugamba, kandi ko uwo mugambi utangurana n'uku kwezi ukazobandanya, nk'uko nyine umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reverien Ndikuriyo nyine abimenyesha abagumyabanga. Iri teka Reverien Ndikuriyo ntiyibagiye imigambi w'igihugu wo korora inkwavu, umugambi rwose wagiye unengwa na bamwe mu bategetsi cyane ndetse n'abandi banyagihugu bakomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho bavuga ko umugambi ataho uzashikana igihugu, ko nawe uzamera nka y'amavoka y'umuhisi Petero Nkurunziza. Ariho benshi nyine bahise batangura kunenga leta Evariste Ndayishimiye, bakabona ko ataho izigera ishikana igihugu mu gihe ibona ko korora inkwavu aricyo cyonyine cyateza imbere igihugu. Iri teka Reverien Ndikuriyo ntiyibagiye umugambi w'igihugu wo korora inkwavu, agasaba izo ndongozi kuwukomeza nk'uko ari uwabo, ndetse akabasaba kwegeranya imbonerakure mu makoperative kuri buri zone yose kugira bakomeze wa mugambi wa leta wa 2040 Uburundi coba ari igihugu cifashe, hamwe n'uko 2060 Uburundi coba ari igihugu giteye imbere. Muri uwo mwiherero umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo yari yaherekejwe
n'icegera c'umunyamabanga mukuru Cyriaque Nshimirimana, abanyamabanga ntunganyabisata batatu, uwujejwe politike n'imigenderanire hamwe n'uwujejwe kwigisha akarangamutima, uwujejwe kwigisha akarangamutima k'umugambwe CNDD hamwe n'uwujejwe kumenyesha amakuru mu mugambwe CNDD. Byose nyine bikaba byabereye aho ngaho, bikaba bisigura ko nyine Reverien Ndikuriyo nawe nyine afise ubwoba ko mu matora yimirije imbere badashobora kuyatsinda, kubera ko arazi neza ko hari imigambwe imaze kubona ko ibintu bishobora guhinduka kandi ibintu byose bikaba byahinduka umwanya muto. Ariyo mpamvu nyine Reverien Ndikuriyo aganira na zimwe mu ndongozi kugira ngo barabe ico bakora kugira ngo umugambwe CNDD ntuzatakaze ibibanza byinshi matora yimirije imbere. Tuvuye ngaho amakuru yacu tabandanirize ku majambo yakoreshejwe n'umukuru w'igihugu, aho yari ariko aravuga ko ubutunzi bw'igihugu bwishwe n'akarwi gato cyane gashaka kugumya kanyereza amakori n'amatagisi y'igihugu. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ati hariho akarwi k'abantu gakorana n'abo mu kigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi Ibara kiyemeje ko atahera na rimwe ryaba idolari canke ry'Uburundi ryo kwinjira mu kigega ca leta. Yagize ati ibiharuro byerekana ko abadandaza b'abarundi binjiza ibicuruzwa bifise agaciro k'umuyariyaridi n'imiliyoni 300 y'amadolari ku mwaka, ariko amafaranga yinjira mu kigega cy'igihugu angana n'imiliyoni 200 z'amadolari gusa. Nimumbwire ico gihugu bagira fraude bakiba amadolari arengeye umurindi, hama ngo Uburundi burakenya. Aya mahera yaba barya bayavunjaye bayegeranya yose bakayajana mu mabanki y'ubudandaji, nayo igaca yajana mu banki nkuru y'BRB, nayo igaheza ikaza yatanga ku badandaza baja kurangurira hanze. Uburundi bwotera imbere ku buryo bwihuse. Ariko hano iwacu ikibabaje, hariho abantu bibaza ko amafaranga mvamakungu ari yabo kandi ko ataraya igihugu. Umukuru w'igihugu arongera ati jewe ndabona ko hariho ubusuma mafiya bafata bakinjiza ibintu ntibatange ikori bivuye ku karwi k'abantu gakorana n'abo muri Ibara biyemeje ko atahera na rimwe ry'idolari canke ry'Uburundi ryo kwinjira mu kigega ca leta. Mwibaze nk'ikamyo izana ibidandazwa bivuye hanze, abo muri Ibara bagafata igice bakakirihira ikindi ntibakirihire. Bari akaba ariyo itunganya kubuza ko amahera yinjira mu kigega. Tuzakira igihugu cacu gute tugifise abantu nk'abo ngabo mu gihugu kandi bakaba bajejwe ibisata bihambaye? Ugasanga umukozi wa Ibara agiye inama n'umuntu akura ibidandazwa hanze, wo muri Ibara bakamuha urutonde rw'ibyo baza kwinjiza byose, abizanye akaguma yirenganira atarishe amakori. Iyo bishitse bakamufata uwo muri Ibara agaca yitanganiza ko ibyo twari twabibonye, hari hasigaye ko tumuha igitasi gusa agaca acizana. Ariko iyo adafashwe aho biba biheze, kuko baba bipanze neza kandi bakaba bari babipangiye hamwe. Arongera akabaza ati mbwira uwo muri Ibara ari we apanga fraude tuzoyigwanya gute? Ni ukuvuga ko hari abantu bipanze kugira ngo ntihagire ifaranga na rimwe leta izotoza ngo yinjizire mu kigega, kugira ngo leta nayo ntisubire guhemba abakozi, ntiyubake amabarabara, ntizogure amase y'ikizungu, kandi leta ishiramwo ibice birenga 75% bagaca bayajana mu kindi gihugu. Itunga ry'igihugu rizokira gute koko? Ibyo nibazo nyine biriko biribazwa na nyakubahwa Perezida Evariste Ndayishimiye, aho avuga ko nyine ibintu biriko biraba biteye isoni cyane. Mu rugamba rwo kurwanya fraude rumaze amezi 2 kuva mu kwezi kwa Nyakanga, abantu bashika 233 akaba ari bo bamaze gufatwa, naho ibyo bafatanywe bitaraharurwa neza. Nayo intara umukuru w'igihugu avuga ko zitariko zirakora cyane kuko zitarafatirwamwo fraude, kandi atari uko zihabuze, akaba ari Gitega, Bururi, Mwaro na Karusi. Ibyo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yabishikirije kuri uyu wa 31 Gitugudu 2023 mu nama yariko aragirisha abarongoye intara n'ibindi bisata bitandukanye by'igihugu, ariko bikaboneka ko ari ibintu bibabaje kandi biteye isoni cyane
kubona nyine igihugu hari akarwi kahagurukiye kugihombya ku buryo bukomeye cyane, ariko leta ntikore igishoboka cyose ngo ihashe ako karwi gashaka kugumya kazingamitse ubutunzi bw'igihugu. Hari amakuru menshi atandukanye tuba turiko turabatohoreza kuri no mboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Wowe ico ubusabwa nta kindi, niba utaravyonda kuri sabone vyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.